bakunzi bacu bakoze urubuga rwa B Info Plus kanungenda baramutse ndabaye n'ikaze makino iganiro cacu cuno munsi turacari genekezo rya 2025 kwezi ni kwa gatandatu uno mwaka turimwo w'ibihumbi 2025 kuri no mugoroba tukaba tubazaniye amakuru novuga yuko ari makuru ekiracishika naho kumbangukana bumenyi na cyane mu binyamakuru bisanzwe biri update ivyo ngaho muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu kuri no munsi w'igenekezo rya 2025 niho General Sultan Makenga mugaba w'ingabo z'inyeshamba za M23 yagendera ahasanzwe hariko harubakwa ibarabara isanzwe rihuza Nord Kivu ndetse na Sud Kivu n'ubwo rugendo akaba yari yaherekejwe n'umwunganije mu vyo kurongora izinyeshamba za M23 General de Brigade Bernard Maheshi Biamungu ndetse akaba yari kumwe na Wiringoma mu majambo yahavugiye muri ico kibanza yashikirije yuko avuga yuko izi M23 ari ingabo zabene igihugu ingabo zita ku mutekano w'abene igihugu muri rusange ariko zonga abo ba FARDC bobo ari kwica bene igihugu ndetse no kubangaza aya namwe mu majambo General Sultan Makenga yashoboye gushikiriza igihe yari muri iki kibanza hariko harubakwa ibarabara rihuza Nord Kivu ndetse na Sud Kivu ndazi abantu benshi baca bibaza igituma Sultan Makenga yavuze yuko M23 ari umuhari canke ari gisirikare c'abene igihugu gisanzwe giharanira agateka k'abene igihugu ngo mu gihe FARDC yoyo ari kubica ndetse no kubangaza ariko mu bantu twabanye mu biganiro bitambutse twari twababwiye abene igihugu bagera kuri 5 bashoboye guhitanwa n'izinyeshamba za M23 mbega ibi Makenga yavuze byo barivyo abantu ndazi yuko baca bagira amaduti menshi kuko yavuze yuko FARDC ari ibica ariko mu maprevu dufise nuko iyi M23 ariko ahubwo iri kirica abantu hatwaho uburorero bwahagiye hatandukanye aho yagiye irambura ubuzima abatari bake na cyane mu bene igihugu basanzwe bari mu bibanza bisanzwe vyarafashwe n'izinyeshamba za M23 turavuga za Bukavu za Goma ndetse n'ibindi bibanza izinyeshamba zamaze kwigarurira biboneka yuko uyu Sultan Makenga ivyo yavuze bihushanye n'ivyo abantu babona muri rusange ibi yavuze ku ngabo ziyo za M23 bihushanye n'ivyo abantu babona kuko ugerageje kuraba naho bihuriye yavuze igihushanye sivyo gusa dusimbe neza mu gihugu ca Kenya aho imyiyerekano canke imyigaragambyo ikomeje kuba myinshi biboneka yuko ino manda ya Ruto kabisa iyo manda ya mbere ibaye ngo kwimyerekano myinshi ugiranije kuraba n'izindi manda z'abandi ba president bari bararongoye kino gihugu ca Kenya hari kuri no munsi naho aho ugwaruka rwinshi gwari mu mabarabara aho gwaturira amapine ndetse rutena amabo ya polisi aho mu vyo bavuga yuko impamvu nyamukuru ari uko baheza amashuri kugira ngo baronke akazi bagaca babura akazi kandi n'ubuzima bugahurana nuko bwazimvye ati ibi rero ntibashobora kuvyihanganira bazokomeza bateze umudugaro canke bigaragambye mu gihe batazoba baratunganirizwa nk'ugwaruka rw'igihugu ca Kenya hari abantu benshi ndamaze kubona cyane hari abarundi ariko baravuga yuko abo bajene canke ababereye yuko mu gihugu ca Kenya boba bariko baraja mu mabarabara kubera ko ngo ubuzima bwa bahora bakora bwatwawe n'abarundi abako murabizi yuko hari abarundi benshi bagiye kuronderera y'ubuzima ngo rero bikaba bitumwa nuko Banyakenya baja mu mabarabara mu kwiyamiriza abarundi mu gihugu cabo bariko barabatwara ubuzi ariko mugamu urumva yuko ibi bintu bariko baraharanira biratandukanye nivyo bavuga ko abarundi bari hari akenshi hari abadandaza ibintu byo gutembereza mu mabarabara donc ibintu bigiye bitandukanye by'udandaza rutoto mugabo abo bari mu ibarabara no muzi nabakeneye akazi bahejeje amashuri murumva rero ivyo bintu kataho bisaniye canke ngo bisi yindi nshaka tuyaga ko ni vya Joseph Kabila ubu tuvugana inyuma yo kumara ikiringo ukwezi gato mu gisagara ca Goma muri Nord Kivu ubu tuvugana Joseph Kabila aza yamaze gushika
muri Sud Kivu neza na neza muri Bukavu. Aya namakuru duhabwa n'amasource yacu asanzwe ari ngaho muri Sud Kivu. Sijo gusa abawazalendo nabo bashoboye gushikiriza amajambo atari make yo kugira berekana yuko Joseph Kabila bamaze kumenya neza gatanu kari gatanu kari hari, aho bagiye bavuga bati ninde atazi ingene abasivile bishwe muri Warungu mu nzinzi abasoda b'umuhari wiwe wa M23, ati ninde yirengagiza ibyaha vyakozwe bigenekerezo rya 14 ruheshi no kuwa kabiri bigenekerezo rya 24 muri Kabare, Cirunga, Bushira, Ikagabi n'Irunda. Amaraso yamenetse ataco yakoze abanyagihugu bacu n'umuhari bicwa n'umuhari wiwe wa AFC M23. Ninde azi imyaka uwo mugizi wa nabi Joseph Kabila yamaze ku butegetsi ataco ashitseko? Aha bavuze ku myaka igera kuri 18 ivyaranze imyaka 18 Joseph Kabila yashoboye kumara ku butegetsi bw'igihugu ca Kongo. Aho abawazende bo bavuga yuko ari ubutegetsi bwaranzwe no kwica abene igihugu b'inzira karengane na cyane bafadikanije na leta y'u Rwanda. Ibi biri mu rwandiko abawazalendo bahise bashira habona mu gihe bumvise yuko mu ex president canke uwahoze atwara igisirikare atwara igihugu ca Kongo yoba yashitse muri Sud Kivu. Ati rero ibintu bigiye kuba bushasha. Abantu benshi kugira namango bari bazi yuko Joseph Kabila yoba yarahunze kuko nta makuru yiwe baramaze iminsi bumva, ariko no munsi ko turumva amakuru yize bijana kwijana yuko yoba yashitse mu gisagara ca Bukavu, aho ni muri Sud Kivu. Biboneka yuko ibintu bitagiye koroha na bukebuke. Ibi ndabizi tuzokwama tujoga konono kugira ngo tubahe situation ingene zoba zifashe, kuko nyamba uno munsi Joseph Kabila abonekanye ngaha muri Bukavu nuko hariho ikintu kidasanzwe agiye kwakorera canke ari karategura. Rero abantu badukurikirana bavuga yuko bo kwama hafi y'ibiganiro tuba kugira ngo tubashe kubaha situation zigiye zitandukanye na cyane y'ibiri kubera ku mirongo y'urugamba. Hari benshi bariko baratubaza kubijanye no mu gisagara ca Uvira ingene umutekano bifashe muri rusangi, ariko ico no babwira nuko Uvira itekanye. Akavuze wa musisanguzi kabisa muri Uvira nta kidasanzwe, kuko amakuru dukurayo abene igihugu bari mu mirimo itandukanye ya misi yose. Abaja ku mashuri baraja ku mashuri, abaja ku masoko bakaja ku masoko, abaja mu yindi mirimo bose baratonda ata kibazo na kimwe, taco bicura canke tabwoba na bumwe bafise. Aha ni mu gihe dusubiye muri Bukavu ho n'ubu imigwano yo gukozakozanyaho yoyo itabura. Ndavuga nko muri bagira kugeza n'uno munsi umutekano utifashe neza, abene igihugu baho benshi bariko bariyumvira guhunga buno buce buriko burabera misibaniro y'imigwano idasanzwe. Sivyo gusa, ari abandi batubajije kubijanye n'ivyo muri Karehe ngo tumaze imisi teko turababwira ingene ama operation muri territoire ya Karehe ari karagenda, ariko ije twabamenyesha nuko amakuru kwaba yose canke kwa operation aba yose yabashikiriza yose dushikiriza tuba twashoboye kuronka. Rero ariho nk'ama operation aba yabaye mu gihe amasource yacu ataraduha iyo nkuru, hama natwe tuyige ko dushobore kuyemeza. Niba byoroshe kugira ngo tubashe tubaha inkuru na cyane inkuru ubona yuko nyinshi abari zibihuha, inkuru zibishobisho. Ivyo rero turavyirinda cyane. Ndabizi rero abantu bose badukurikirana barakeneye kumenya kubijanye n'ikibuga c'indege ca Kavumu ukungene vyifashe. Mu makuru twabahaye je twababwiye yuko ingabo z'Uburundi ndetse n'Abazalendo bashoboye kuhagaragara. Hari benshi batubaza yuko boba ari bariko barahakontorora ijana kwijana. Novuga yuko atari bariko barakontorora ijana kwijana kubera ko kugeza nino saha ku kibuga c'indege ca Kavumu nta migwano yeruye irahaba. Nta migwano yeruye irahaba. Nyambo iyi M23 ishobora kugenda ikababisa gato, ishoboye kwiropira umwanya n'umwanya bakagaruka bakagwana. Rero mu gihe iyi FDN bino Wazalendo iba yashitse aho hantu mugani habi imigwano,
umuntu acagira makenga menshi kuko muri buka vyarabaye ubuheruka aho iyi M23 yameze nk'ivuye kugiye wacu indege mugabiza kurangira ikoze ya complete tactique iza kugwana ingwano novuga idasanzwe birangira ino wazarendo bongeye kuyikura mu micungararo ndetse n'abari bashitsi ku kibuga c'indege ca Kavumu baravanwayo ndazi yuko abantu benshi bagiye babikurikirana rero ntitwovuga yuko ba control ijana kwijana kuko na migwano irahaba mu vyumve mu bitahure ntitwovuga yuko iyi wazarendo irikira controla ikibuga c'indege ca Kavumu mu gihe atamigwano irikira hanaba muri warikari naho na makuru twaharose y'ibigwaniyo birikira haba nuko turiko tukiyoga runono ndazi mukayani twamaza kuronka amafact canke ivyemezo yuko ariyo turaza kugaruka kuri muri studio kugira ngo tubashe kuyabaha mu buryo bwiramvuye ndazi yuko abenshi bamukeneye kumenya ingene ubuce bugiye butandukanye ingene buba bwifashe muri Kamanyora naho nivuga atavyishi nashobora kuhavuga turacahiga runono tumenye makuru yaho ubona yuko asonze baduha makuru yaho ubu atakiri benshi cyane nkuko mwavyumvise abawazarende ubu bari kuri discipline idasanzwe kugira ngo guha makuru birasaba umwanya kugira ngo abara ahantu yitanguye kugira nibumve yuko ari karatanga ama information asohoka hanze rero abantu bose twabanyuma kino kiganiro nizere yuko bashoboye kumva byinshi kandi bigezweho nizere ko twongera guhura no mu bindi biganiro cyane cyane ku mirongo y'urugamba shimire cyane bose twabanye mu kiganiro wowe wakiravye kuva ku munota wa mbere kugera no kuri no munota nizere yuko nawe washoboye kuhumvira byinshi rengera ndagusabe wose dukurikirana kudufasha gusangiza no makuru abandi kugira ngo ashobore kugera kure hari abantu byinshi akadashobora gushikira mugabo ni wabikora arashobora kubashikira mu buryo bwihuse rero ndanabasabe kugira subscribe kugira ngo ikiganiro turamutse tugishizeho cyangwa amakuru agezo yari update muco yabona mu bambere nturinde kuyabwirwa ahubwe uyabone mu bambere kandi ndabatumiriye muri commentaire kugira ngo dushobore guhana ijambo umwe wese intererano yiwe canke imbono yiwe ku makuru tuba twabahaye abahawe ikaze kugira ngo ashobore gutanga icyumviro ciwe mu gihe tutaba turugurura amagroupe WhatsApp ndabashimiye cyane rero mwe mwese twabanye mino cyamake no makuru nizere yuko mukomeza kugira ibihe vyiza benda narangize ndamabifuriza umugoroba mwiza bye bye